haheze amezi 3 niho nahise menya ko mfise inda. Wamenye inda haheze amezi 3? Kandi donc papa w'umwana we yarabizi ariko ko yarakuze kunduta ako nanje nta kintu kimwe narinzi buryo ubona uri faible ukagira iki umuntu ataja mu maregre cyane namenyereye ko umuntu aratari ibintu bisanzwe umukobwa wese iyo twarinda iwabo aragira depression kuri jewe mitende ko sinayitwareye mu kwa papa nisanzwe navuye muhira nipangi aho nagahengwe basi naho habaye induru ntihabaye induru nyinshi cyane uza ejo mukankana uko yavyumva mugashwana kandi umwana mwemanga mugashwana akaku ndaburaza umuntu afite indange n'abasi ose ako mwikoza reka umusi murakundana ejo mukankana cyarashika kumbe mugashwana aho bikoze murashwana yene bigakomera murashwana yene bigakomera kubyo nakubwiye ati biraheze yo wabyara nzora umwana gusa mitenda kanakashizeko nzora umwana uvuga ati Imana ishimwe aba inkumi nyinshi barakunda kubivuga abagore benshi barusha ubwiza aba inkumi nyinshi bibaza ne kubera iki ko nkundira ndakuramutse nongera ndaguikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari muganwa Kent umugana w'Imana umugana w'umwete umugana w'abantu umugana w'ibikogo nuko another day another vibe bantu b'Imana ndakubwira ko no munsi vibe yacu yamuduteruye neza na neza iratuzanira umwigeme mwiza nkuko mubibona araberewe kuva hasi gushika hejuru uno munsi niwe nashoboye kubazanira uno sundi nitemika n'andi mazina menshi agiye atandukanye araza kwidondora ndabwira ubwire mugenzi we mufata agatebe twicare twige twumve ntahe yikimazi vya bindi vyigishanya vya bindi bifasha bantu b'Imana narababwiye ko iyo tuzanye umuntu aza gushinga intahe abari kugira ejo canke hirya ejo ugwaruka ntize rushobore kugwa mu vyago canke kugira bafasha abandi nuko ndaguha ikaze kuri Magic Channel widondora abakunzi ba Magic Channel n'abakunzi bawe muri rusange. Merci beaucoup bakoze kunyakira mazina ya Jenson ni Mpayivete Jojamika niryo namenyekaniyeko Maresia kubikorwa nakoze ndabashimiye cyane kuba mwana yagateka mukashikana kuri Magic. Nuko bashaka kumenya akenshi tumenyereye benshi bavuga bati ubustar burafise cyo bwubakiye ko ubustar burafise iyo buba bwarazananye n'umunsi kwantu ariko rakurikirana Yvette benshi bazi kuri Mika turashaka kumenya by'ukuri ntahe yiwe niyahe gerageje kuraba ivyo wagiye uracamo kiri ico c'ubustare harabifuza kuba abastare kabibona physiquement nyene ko bavyifuje babishaka cyane atashobora tokora kugira baba abastare mugabo uri umwana w'umukobwa wogenda gake kuri ubustare c'est pas beaucoup byinjiramo cyane ukagira aho ugarukirije abanzi kuri réseaux sociaux Yvette nabo twakuranye nibo barizi ako benshi banzi kuri Mika naje namaze kurimenyera no muhira barimenyereye ryo bamamagara ubunyi rero ku bintu by'ubustare jewe se ndavya partenamo cyane ndabihungira kuri no munsi umuntu ariko arumva uri kuravuga ko ibintu by'ubustare ubihungira kuri atashaka kwiyumvira ati kubera iki umuntu twanamenye cyane yanamenyekanye umunsi kwereka avuga ko by'ubustare avyate ubustare bwanje suku umuririmbyi ukina film niyo don fils mpamvu mvuga ko ndabihungira kure birimo imbogamizi nyinshi ndabikunda kandi cyane n'umutima wanje wose ariko ubuzima bwanje je mbona ikintu kiko mega ko kiranjena ndabanza nkagabanya umuriro ndakunda gukina mugabo sinkunda ngo abantu bose babone ko nzi gukina niyerekane mu bantu bose
pana ngo nje muri quartier ngo mikango cengara ngo biki nibiki no umusitari ariko ndazi ko no mu buzima busanzwe ndi umuntu ntaco ndushije abandi wow nuko turashaka hanini kumenya rero turiko turinjira indani dukunze kubona rimwe na rimwe hari ubutumwa ukunze gucisha ku mbuga zigiye zitandukanye ukavuga ati umwigeme iyo bishitse akavyarira iwabo ntacafatwa nabi ati kandi mwibuke ko amakosa ntabari ku mwigeme gusa nubwo akunda kuyashira ku mwigeme tuhora tubona commentaire nyinshi abavyeyi bamwe banagushimira banagushigikira bavuga ati ivyo Mika ariko aravuga birafasha birafise ikimazi kuri Mika n'umusi turashaka kumenya kubera iki kuvuga ry'amajambo ntaho yiwe hagaze urumva kandi umukobwa wese iyo atwarinda iwabo aragira depression ko bivanye n'ubuzima uburimwo ukuntu uri umujene ububayeho nta kintu kimwe uba witaye nk'abajene bubu ukuryoherwa gusa ja mu birori wambare neza nta kindi mugabo iyo twayinda niyo mpamvu benshi badakunda ngo bayitware mpaka bayivyare ko haragera aho wiyumvira eske none ngiye kubaho gute ubu buzima bugiye kubandanya gute cyambere nta mugabo ufise kuri jewe mitende ko sinayitwareye mu nzu kwa papa nasanzwe navuye muhira nipangi aho nagahengwe basi naho habaye induru ntihabaye induru nyinshi cyane ariko uri mu nzu kwa papa wawe na mama wawe cyawemvira jewe iyo nje muhira ari mu nzu kwa papa na maratre wanje ukora byo kera niho bavuga ko umukobwa twayinda bamuta mbisumanyenzi ariko ubu naho abavyeyi bagushavurira ego ubukozi kosa mugabura majorite abavyeyi benshi baritaha abana babo bagiye kwibaruka ufise inda watwaye ntuje ku mugabo uwo mugabo yaguteye naho abari umusore umva ntabakibaye umusore ababaye umugabo haregera igihe akubona nko kumenga ntacuri wavuye ku mwanya uko yagukunze uri sikuri muri ico gihe akakubona ukundi kuntu aho rene utangura ubabarira mu mutima nta n'umukobwa n'umwe bidashikira atwaye inda tangura kwiheba mu kibano kugendo winyegeje ukabona kumengura ikivumo c'est faux ujya mwana warinze utwarinda ijyanda warinze usama uwo munsi ari ku mugambi w'Imana kuko nikiremwa Imana iremye ako nanje byo nagiye kubitahura mu nyuma nikiremwa Imana iremye naguteye iteka kuba nawe ugiye kuzana uwundi muntu kwisi bavuga ko inyuma y'ibigeragerezo haza umunezero nibyo vraiment kumwana wamaze kumuvyara ibyo bavuga bareka se yakuraba atakuraba ariko yamaze kuvuka ntareka kukuraba kuko yamaze kuverifya ko ari uwiwe babihagije bakuvuga wavyari iwabo we yagize iki ukibona umwana wawe gusa byose babiheze kindi naco abavyeyi bashavura siko baba kwanga batinya ikibano uko bazovyakira kuko urabona umuvyeyi wese akubwira uramara maji kwanaka bararongorwa kwanaka uku ariko umaze kuvyara ntasubira no kukwibuka wewe ntusubira no kumushika imbere wenyine akubwira umwana ari uko yose akubwira umwana ari kumbe namwe mwari mumukeneye ucumuna batangiye kwitaho umwana kurusha uko we bariko barakuvuga kuva kuvyara uwamaze no kuvyara bakabona uri muzima kuko umuvyeyi n'umuvyeyi nyene bijya bavuga umuntu barashaka kumurema ko inkuru mwabi ivyo naho bidutraumatiza mu mutima uri umuntu ufite umutima ukomeye uravyumva ukarira ukaruhuka kuko hakantu bita sujet d'une semaine nta muntu umwe kataraba ko kwinusa bakakuvuga kavuga ati kweri iyi semaine ati ba iyi semaine
ndi ku yindi step kuri byumva rero ariko hakuru ku bakobwa kubigeme bagenzanje ikintu nabahanura gukuramo inda si byiza maybe hari abambona ngaho akacavuga ati we kuba waravyaye hari izo wari waramaze gukuramwo nje bakunze kuvuga kenshi mu commentaire c'est faux jewe nakuge nta mugabo nari ifise wowe kupfuza umwana ata mugabo ufise inzo ndakwari ziza nyene pacu ikitamo wana musubanye kutwayinda ihimana nturabe naka ihimana nda office mwene wanyu muhuza muririre guhera ku kwezi kwa mbere niwe mugenzi zo office ushika ariko ahantu byose biva byose no gufuka mu gasenga niho mahoro ava ko ni wayikuramo iyo nda zogumuri kuri hit bisa neza cyangwa hirya yeje umusore akugomwe mwubake imyaka 2 imyaka 3 nta nikoroka kuko igitereko cyawe waracononye kandi umuhungu yagukunze ntashaka kukwanga ngo nuko wavyaye kuko nawe mu rugo wiwe akeneye kugenda ukamuvyari karondo rero ni wayikuramo kugira wihishe mu bantu imbere y'Imana utihishije Imana izokugaragaza uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane dukunze kubona Mika ukunze guhanura ati peu importe situation umukobwa uburimo ati ndasubiye kubibutsa hakukorora inda atutuma ivyaro uwo mwana ntuzi umugisha azozana turashaka kumenya kuri wewe vyari vyoroshe kumigeme yipangi yibana gutwara inda ico gihe vyari bimeze gute turashaka kumva challenge wahuye nazo ego ntiziba zingana n'uri ku muvyeyi ariko naho wibana vyari bimeze gute ntanagato ariko kuri jewe nta kintu kiva kuntera ubwoba kuko mbazi ko aha kwisi ikintu cyose kimbako ariko umugambi w'Imana Mika no munsi umuntu ariko aradukurikirana jewe kendi sura kuvuga ati uko ikibazo ndakibona sikunda kibona no munsi gute wotahuza ko umukobwa yumvise bishitse agatwara inka hari naho bavuga ati kumbure jewe sinari nifuza ikibondo muri uno mwanya mugabo turashaka kumenya zimwe muri challenge bimwe nawo uhora wicara ukavuga ati aha naragwanya urugamba rukomeye shakente jewe zari binakomere kurenza uko onye ko nari impanze inzu sinayirigwa na papa ndeze mutonya wanje ndamwigisha kuravyumva ubundi mwana aragenda akavuga mama kuri jiri Bujumbura yanzungurukiye ko nabuze ico nkora mama karabwagira kavuma agu umufuko w'ibirayi muhira tugenda muri murabo ko mubigenze akaje Bujumbura ndumwe ntawe ngirira iki ni jewe na mutonya wanje gusa kubwo ni nawe usanzwe unabafasha haca hazamwo iki inda sikino navuga cyo Imana irakunda imfuvyi ava ko je nkwarinda hari umugenzi wanje yigeze kumbwira ngo tujane ngo ku Karago turagenda tugiye tandicarira nkahariya ko naje bajya bavugisha ndabatinya havugira ibintu byose hejuru kandi namwera ndabahari baba ati nabavuga ejo nisokaniye na sheri ngo acha nagenda nambaye idira mtandicara hariya n'umutandira nashize aravuga arasenga ngo wa mukobwa ngo Imana igira kwambika ikirato yamika ikirato cyandakauka nta bindi avuga uburyo umuntu avugishwa guca kagenda tutashe umugenzi wanje yarambwira yari umama ngo batararonka umwana wahusanga ugire mariage tinande abo mwakundana bose ndabona ari seriye yozamwiye ngo dukore mariage abahungu bose mwari muri kumwico gihe wabona umenga nta rumwe vraiment ari kumpropose mariage ndavuga sinzi ivyo birato yabonye ivyari ivyo titahira nitekani heza amezi 3 nahise menya ko mfise inda
wamenye inda haheze amezi 3 kandi no papa w'umwana we yarabizi ariko ko yarakuze kunduta ako nanje nta kintu na kimwe narinzi buryo ubona uri faible ukagira iki umuntu ataja mu maregre cyane namenyereye ko umuntu aratari ibintu bisanzwe ati birashobora kuba bimwe bavuga ngo habaye perturbation ngo umuntu ari ibifungwa ntagifungura ngo mandi faible ukuntu nahindutse nta kintu nagiye kwa muganga ofisi inda tukiraho amezi 3 ugoragurika ugira intege nke iki atana kimuzi nyuma y'amezi 3 koza wumva ngo ufise ndayindaro ntibagwara ke bayago muri normal umeze neza haje udeka ubudekera umugabo ndayindaro ntibagwara gikunda ndashaka kumenya ku mezi 3 uciye wumva ugiye kwa muganga bakubwiye ati ufise inda yari ryo rya mbere ibintu utari uniteze muri ako kanya Ivete ariwe mikomwe musi turi ahubwo ntwayinda y'umuntu utamaranye n'igihe ntazi neza maybe urabona umuhungu wawe mugikundana n'umuntu uratohoza uwo mukobwa wariwe jewe yamaze kuntohoza mugabo jewe mu mwanya ntaho mba mfise essentiel nuko tuba dukundana ni kuvuga nta gihe kinini mwari mumaze muri rukundo nta gihe kinini ko nta mwaka yari amezi kumva ko mfise inda ntacyo vyantwaye nariyakiriye nabona rero ndafise inda nyene n'ibisanzwe vyara nk'abandi ko haragara igihe mvuga ati mana basozo mu mwana je sinzokore mariage kino nakivuga vraiment nakunda no kukivuga cyane kandi ico umuntu yaturako kiramubako nakunda kubisaba Imana zijuze umwana w'umukobwa naho ntoro umugabo ntaco bitwaye reka bazo cyaciye kibana bavuze none wa muntu w'abandi ndamubwira gute iki gihe cyose ese abantu uko bameze azoyemera ko arigihe barampereje bakamubwira tujya ujya n'indaya ujya niki yagendanye na naka kugamana azoyemera kuntunga ndamubwira mbwiye nta kibazo mwana ne yavuka azoregwa abeho ni bimwe nakubwira Imana irakunda imfuvyi ntago jahijya no hino icara hajya uvyara uwo mwana beho ntiyakwanke ntiyakugoye nubwo hari haheze amezi 3 kuko urumva yarazi vyagize ishara ndatekana ako muhira bagiye kubimenya indifisa amezi 7 nawe rero twari guhura ntiyari gupfubimenya uko nyene mbona niko nari imeze ko nari munini cyane tukunze kumva ngo abakobwa bavyibushe ngo barafise ukuntu ngo bamirinda bakayimira afite ubuvyibushe hose inda nayo urana izuka mu mezi ya mbere umwana akura niko yiyagura rero vyibushe nibi bihuzu binini turambara ushaka kubibona jinda ya Simona yambara ikora n'isengero nkigira mu ibarabara ntumubone ko mfise inda ukabona ico kintu ko ari kinini gose muhira bagiye kubimenya ndifise amezi ko niho haciboneka gose urumva yagira ivuke ndavyara umwana arabaho tukiraho iyo ekare ayo mezi yanda 3 okumarana amezi 3 ubizi abiwanyu utarabibabwira abagara ubwo bwo gutinya ko bazokubangamira canke n'ivyabihe uvuga ati umukobwa bari muri depression abafise ivyiyumviro bindi regaho nta challenge ntabagwanura ati yikurero nyabona rya muhungu ntaza gukwegera bon kintu camere nkitwarinda nkimenya ko mfise inda negeye kura abagenzi presque bose narabegeye kure pe ko je namye afite abagenzi banyikundira narabegeye inyuma kuburyo bazabarambaza wagiye he uraduhevye ngo abagenzi babiri nigeze kubibwira umwe acambwira ngo bijya bizokorohera
turambwira ntavyo sinzi ejo ko buzoca ko urumva yarafise umwana carambwira nta kibazo vumiriye uwundi nk'ibihumbi yajambwira ngo uriko uratwara inda muri 2024 uriko uratwara inda mw'iki gihe ndambwira naga mugenzi ndabigire we ngo sawa mugore uva ushaka kumva icakubwiye bamaze kucumva mwumviye ari karaganisha sinigeze nsubira kwegera abagenzi baranteguriye nijya welcome baby kana kimwe nzi narabahunze kinda nkitwara nari ntwaririje ruguru nakunda muhira bimwe bitabaho nakunda kuguma nduga ndamugaba petite sœur aho bari abo bavugana ndasha umukuzine wanje acara create groupe abo bagenzi baje basacara bashiramo n'abatari babizi yego kwari baraje kundaba kandi ndabibashimira nabinyegeje nja ku ni mika dukunze kubona ukunze guhanura na cyane cyane abigeme ati bishitse amajwi aba menshi atari kuze wumvira ry'umukama nubwo biba bigoye kubera iki kwandika ry'amajambo dufate ko nkuko benshi bakunze kubivuga umwigeme yafise inda aronka ibigeragezo vyinshi kuruta mbega kuri wewe mu gihe cawe kuba hari ibigeragezo nawe waronse hambavu yabo bakubwira amajambo ibigeragezo ntubibura bigeragezo ntubibura ko shetani aba hari Bibona kubwira ko umwana wese udinze utwarinda mu nda kabaho aba ari ku mugambi w'Imana rero mu gihe ari ku mugambi w'Imana shetani nayo nshaka gusinzira niba bigerageza bidaturutse ku bagenzi bawe biraturuka ku waguteye umunsi mugahuza ejo mukankana uko aravyumva mugashwana kandi umwana mwemanga mugashwana akagu Bawurazi umuntu afise indange nabazi ose ako mwikoza reka umunsi murakundana ejo mukankana kuburyo wicara ukavuga none ukwezi nzokura amahera y'inzu my god ku kwezi nzokura minervare ya mutonya wanje nawe ufise ikibazo cinda Chiza nje sinigeze ngwara mfise sinigeze namahirwe y'Imana bimwe wari kuravuga ati hajye umuntu agwaragurika afise uwadekera nuko uriko watubwira ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya kenshi na kenshi umuntu ariko aravyumva hari n'abaho duhora tubona bashaka kwandikira mu commentaire ati we nuko vyari vyoroshe utari wanyu ngo abavyeyi ntibakujya umutima canke iki gerageje kuraba uno munsi turaho tubona nkuko benshi bagoma bivuga bati nyabona nubwo muri ko muyifata nk'ikintu gisanzwe ugwaruka rwinshi rusigaye ruja mu buhumbu bwo gukorora imbanyi handi nabo bagakoresha twatunini kubera ikimika gusa numenga iyo kenshi uri kurabahanura ubabuza haba igengeso yo kwikora no gukoresha bijya bintu dufate ko hari ingaruka zikomeye uba warabonye muri ivyo bihe warufise imbanyi aba ufise inda ni bimwe nyene nakubwiye ntuburi bigerageza uhura navyo ntiwigera uburi bigerageza uhura navyo pe uko biba biri kose nibaza ko ari test y'ubuzima tuba turimo oh my god ko ntushaka kuvyuka unezerewe ngo bugoroba ukinezerewe ntigikunda naho umuhungu mwari mufitanye mwari yari yashoboye gutera iyo nda yakwemanga byagenda gute warashavura kandi wumva warashobora no kuduga ndetse ukava iruhande yiwe wumva waguma ushavuye niki none yanshavuje byarashika kumbe mugashwana ari bikoze murashwana yene bigakomera murashwana yene bigakomera ku bijyana kubwira ati biraheze yo wabyara nzora umwana gusa mitenda kanakashizeko nzora umwana uvuga ati Imana ishimwe atabona Imana ishimwe ko zoraba n'amaraso yiwe jewe naho yoshibura gusa nta muntu n'umwe atwarinda atari ku mugabo akigera ahura n'ibigeragezo kandi ikintu cyose ukora mu buzima
gifise ikigukurikirana. Umunsi uragiye kuri planning nta nikoro kurabona uracari muto hariho n'ababa bamaze kuja mu madate nk'inshuro 2-3 tubona yagiye kuri planning n'abavyeyi babo bakabaherekeza mu kwirinda ko bo batwarirako inda. Umwanya umwe ngaho ni sawa ko kubona umwana wawe 17-18 agutwariye kwinda birababaje mugabo ariko amugirira nabi. Zirya planning ni ibintu batera mu mubiri w'umuntu. Hari igihe wowe bibaza ko mugiriye neza mugabo mu nyuma kazicuza ko imibiri y'abantu ntimeze kimwe. Cyangwa akaba hatari kuri planning kabandanya mira zirya 72 24 nazo ni planning mu zindi kandi zibi cyane kajya uhamize agashikira mu gitereko kubandanya utumira haragera igihe kiba block wageraho wica ko nta mukobwa n'umwe arinda afatageze kwifuza umwana. Hari imyaka tugeramo je kuri 18-19 sinari kupfa nemeye kuvyara kumva kumenga ni ibintu uramenje uri sinari kupfa nemeye kuvyara mime na 22 sinari kupfa nemeye muko haragera ugeze muri 23-24 ukavuga mana none ndi mubiki bandi ko bakora ama mariage jewe ndi ngaho kunye nuko basi mana yofuna nkavyara umwana haraba basi ko ndanakomeye kandi bazo wabeshe ngo umukobwa avyaye ngo aca asa nabi none kente ubona asa nabi nibazo wabeshe umuvyaye urasa neza ukavyibuha like ujya ajya amaraso y'ubucafa kuvamwo yose ukiyubura ukabamusha. Wow. Hari n'abakunda bavuga ngo uvyaye rimwe ngo aca oya ivyo ntavyonzi. Ngo baje baramwiza cyane. Uturaba inkumi nyinshi barakunda kubivuga. Abagore benshi barusha ubwiza inkumi nyinshi. Bibazane kubera iki? Taravyara ntubufise kwiyumvirako. Ntubufise kuryama amasaha 6-8 ngo uruhuke. Wene ico ubujejwe no kuryama ahahiye fye kaja mu map kaburagiye. Ugiye muri map ukubise whisky uciye uhitana n'abagenzi murasohotse kubise izindi zoga zitandukanye uja kuryama urarabiri ivyuya wavyuka mu gatondo twagiye hariya twaduze twagiye mubiri twigera uruhurira zofuse neza udashize ko makeup basi ngo nagaragara ngo nahe ariko ufise umwana nimwawe umukobwa afise umwana cyangwa umugore akaguma mutagenda nta mutima zo afise inyumba ari kintu jambere cyo kwitaho umwana wa mbere naho nyene ura niyibagira mubona yuko hukuva muhira ngo ugende byiza kugumana n'akana kawe kagumukarabara. Oh my god kagumukarabara ukavuga ati ntagire n'umukozi ntaramuteye hasi ngo agire n'agashoke na gatoya. Wow nuko uriko tubwira ibintu bikomeye cyane benshi bakunze kumva bakavuga bati no migeme izari karavuga ati yo usanga byari byoroshe. Turashaka kumenya nyuma yaho rero uribarutse ikibondo byari bimeze gute bamwe bakuvuga ya majambo yose nyuma hari naho wavuze ati abagenzi bawe baragukoreye welcome baby nyuma yaho ikibondo kimaze kuboneka ko dukunze kumva benshi bavuga ati avyaye atabari impunda marembe mbega hoho nta challenge nta bindi bibazo vyaye ngira mwe muva mu ntara batavuga cyane abantu bibujumbura mama mutubonera ahubwo nongira niho bavuga cyane. Oya just navyariye navyariye Ngozi. Wow afite mvyaye naho nyene vyabaye ibibazo kufise inda ntibaba bazi ngo afise umuntu umwana ameze kumunda nta kintu kimwe baba bazi kandi bakunda kumenya ngo yateye indana naka kandi iyo vyaye uwo mwana akabona ninge nasa babona naka directement ko bamuzi ati ni naka bagendana umwana n'uwa naka ujya mwana ntasagira
ujya mwana ntibamwandikishije ujya mwana yerere mvugano n'aba bantu yavyariye iwabo niba akantu kababaje kubona uteruye uruyoya ukumva abantu ujya mwana ntasagira se yaramwihakanye none yoba yaragiye akababwira je ujya mwana sigwanje hamaze akavuga ati yego mwana ndamwemera nubwo wobuzi yuko uwo mwamuvyaranye amwemanga ndetse yanamwandikishije naho bakubwira iryo jambo uti birakomereza birakubabaza nyene uba intara yose jembereza ari n'intara zibiri Kayanza Ngozi zose Kayanza ni muhira Ingozi ni muhira yaba mu Kayanza Mika yarabuze se w'umwana mwana we ntiyanditse yamwegetse kuri naka yabingoze ukanyerukanye kiyumvira ati none mugaje ko anakuze mvugwa nzi abantu ukuntu bameze nta kintu na kimwe wapfa ukoze kuri ino si ngo ushimishe umwana w'umuntu byose barabivuga bavuga ati mwana ni nziza ntabwo nzoja gusaba pampers y'umwana kandi abantu babereyeho kuvuga byaca bigaserukira n'umwana ntakuze afite imyaka 2 habayeho neza si umunyeshuri rero niyo mpamvu umukobwa wese azi ko ari no mwiyoka muri kano kanya ntacika intege bwira ugutwi kumwuhungure uvuge ati kumbe ndacababo ko baramvuga hari abantu banyitayeho batorara batamvutse bishire mwasi umwe akaririmbo ubivyine ubiryoherererwa kurafise abantu bakwitayeho wewe n'ikibondo cawe hari abantu bakujejwe abantu bakujejwe banakubabaye ndumuna anakwiyumvira kaka kuvuga use ku mutima avuga ati nakaracabaho wow nuko uriko tubwira ibintu bikomeye cyane tuba dushaka kumenya rero ni Mika dukunze kubona na cyane cyane uri kuranurwa ku ruhande rw'abakobwa ukavuga ati ntibaze baragira n'agashavu bagata ku bahungu kubera iki kuvuga ko akenshi umukobwa atayishavu ku muhungu bya affect umwana kirageje kubiraba ni koko hari impinduka zeza zikaba uravye uko mwa shwana na sheri wawe no mwa mufitani ikibondo hari ingaruka zeza zikaba ku mwana kubera iki kuvuga y'amajambo uremesha cyane cyane abakobwa baba bashikiwe n'ico kibazo ingaruka umwana ziramubako kuko nyimushavuye nawe arashavura nezerewe aranezerewe kandi uko ubandanya wankase ko muguma mushwana ukavyegereza umutima ukamwanka umwana nawe ntazigera yimvamo papa wiwe mushiraho urukundo rwose azorushira kuri mama wiwe ariko azokura abonanye umva ntavuzoba wamubwiye ati so ukuntu twaza turashwana mugabo muri we bivaye n'ukuntu mwabanye ari mu nda ababona umenga sente yo mukunda cyane nuko uriko uratanga impanuro zikomeye cyane uno munsi kumwigeme canke undi wese iyo bari muri ico kibazo wowe nkawe nk'umuntu wabiciyemo izihe mpanuro womuha ahanini duhere ku ruhande cyane cyane rw'umukobwa yashikiwe n'ico kibazo ndetse usanga umuhungu atari karamwemanga ko turaho benshi usanga uno munsi avuga ati umuhungu yanteye inda ntari karavyemera ariko aranyihakana hari n'abahungu bamaze iminsi banavuga bati n'abakobwa muri iyi minsi mufise ingeso hariho n'utabazi se w'umwana ahitisha takapfa kura naka takarabati nzoshire kuri naka kwera tunzi uri muri ico gihe akaba afise inda akaba atazi se w'umwana kino no muhanura cyambere ntamwegeke ku utariwe ahubwo uvuga ibintu bikomeye bantu b'Imana uriko urumva impamvu kandi ntamwegeke ku utariwe kuko abantu bubu uvyaye ntabazanwe n'urukundo rwo kuraba ujya mwana wiwe nabonye baraba intoki izuru amano kana abanye atari uwiwe kimya ntabivugira haje ahubwo nyimba wawe wikeka naka ko nawe umwana ni wabazise nimuvuga ati ubu niwe ari se yake na yareka nta muhunga menshi
umunsi ashobora kuba yaguteye inda ataburyo mugabo ejo umwana ariko arakura ukafise uko amurera. Wow. Ikintu gica kihaba negera cyangwa utashe wa office icara utekane hamuvyare se umwana azizana. Ikindi naco hari office inda muri kano kanya azi se w'umwana par exemple akaba ari umupapa yubatse. Aho rero atari umusore akaba ari umupapa gatinya sisi ndi busambura urugo rw'abandi ko umupapa aza kubwira sinshaka divorce abari wa mupapa banye n'umugore bubatse buryo babanye batagize bandikwe nicyo bimubwira akubwira ati vyara ntaco avuga ati iyaranje uwo mwana uko ataba ikibazo ibindi vyose nzogufasha ariko iyaranje mugana twakoko tubereye abasazi aranyinuba nashaka iki niki ushaka iki kandi afise umugore icara utekereza umwana avuke hama murere kugize n'Imana akabwira ati icara umuvyare ni sawa. Ikintu no guhanura wa mukobwa ukabuzi ko ufise inda iyo nda iri mu matati wowe si urema Imana si we wibwira ngo mpinda usanga nejo ari wowe bararyamanye akaba atayimuteye akaba yahisemwo wowe nyene ntuzane amanyama ntuzane kwishofu ja munsi y'ivyo birenge vy'uwo muntu yaguteye inda ukizigufa ukiza ubuzima bw'umwana wawe ejo cyangwa hirya yejo utazohe ku mwana urusobero ruri ku mugongo ngo uje gusaba uko kujana kose unamurengana kandi ikibi n'akanwa ucece ku rucurumire ubuzima bwawe bwawe umenye ibyawe wirinde naka nicyo bazogufasha atari kukwandagaza. Icara urindire igihe Imana yagushireho uvyare ico nzi coco niyo vyara uwo mwana guhera uwo munsi nyene yaba umuhungu yaba umukobwa ubona umugisha. Amarira yose ubu uri kurarira ufise inda ugize iki umunsi wavyaye zobara gutwenga gusa uzobabarira muri maternité ko birababaza ariko umaze gusohoka zoba bihetse. Wow, rangirije ku majambo akomeye cyane irika twiganira kuri ibintu biri Mika benshi barakunze gukunda impanuro ukunze gucisha ku mbuga zawe uri kurahanura na cyane cyane abigeme ariko twagize gutya mu minsi heze tuna uracishije ko uratuvuze ko natwa basore ngo twibuke tuze turigenga ubuntu ngo burya ivyo dukora ngo bizodukurikirana tuvuge ko wari ubutumwa ariko uratanga ku bahungu ko buzi ko arabahemu canke washatse kuvuga iki abahungu b'abahemu akabona abahungu b'abana beza wewe urazi ko wateye inda umukobwa w'abandi ntahafise ajana iyo nda iwabo bakora mukinagiza basubira nawe ukashuja ngaho ukamukinagiza ubuhemu burakurikirana ejo cyangwa hirya yejo nawe uzoronka umukobwa guhemukire kandi uzicutse shakuyakana uwo umwana akabaho muri struggle zitabaho agakura mbere joreze unyahakaniye umwana uko umwana yakura bamubwira ati so yari naka so ni naka so nambwira ati so yarapfuye umuti yagira mpe ngo ndakwicisha uri mu nda niwe yanwe yacarapfa kuburyo umwana akura avuga ati je papa he ntahari bari gikomeye cyane urazi gutera inda umwana w'umukobwa ariko ashakisha ubuzima ariko ashaka uko abaho icambere ntiwamusumye mwarakundanye hagera aho mukora urukundo muraryamana eske munore basi ndakubaze kintu ko gatoye ushe kuryamana n'umukobwa ntimwikingiye none ubuzi kubivamwe ari biki kandi akomeye afise igitereko none ubuzi ko twarinda ariko habagira ati hari nuwo bamwe bagira ivyitwa ati naramuhaye kakanira kanka kanini nani inda yamaze kuzamwe nawo n'ubunini jana ntipfa ivuyemo ngo hari n'abakobwa bazitega abahungu ukabigira nibigira bariho ngaho ndi kuri apare y'abahungu babahemu ubuhemu burakurikirana nimba twawihakanye umwana uzorinda upfa akuri ku mutwe kandi imigisha yawe ikimwimukira
nuko ariko avuga ibintu bikomeye mu kurangiza amajambo 3 y'agasunika rugi usezera n'abakunzi bawe muri rusange. Nakuri navuze byinshi. Navuze byinshi gusa. Abafite ibibazo mwihangana Imana iri kumwe namwe. Nigere ihe babayo. Gikuru ugumye umutima, nimba uri mu mizima, ubuzima bwawe ntahandi buri ni ku musabe. Nimba uri umukiza umukatolika, ubuzima bwawe buri gufukama. Niyo unaniwe fukama. Niyo uri n'umuhungu urishidikanya ati Yesu kijyana niyanje senga. Imana izokwereka ikimenyetso. Nuko ndabwira ko twari kumwe na Mika. Benshi baramuzi bivanye nuko yegeranye kamarese agiye atandukanye. Niwe twari ko turayaga kuri binabiriye. Nimwe kuraba ikiganiro, commentaire zanyu zabiduhanura, zabidutera intege. Bantu b'Imana. Be blessed. Asante sana.